Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikira kaze murano makuru tubashikiriza tuhera ku ngingo nkuru ziyagize guhara amatohoza ariko arakogwa kubijanye n'ibikoresho rusangi byo mu kigo kijeje gutunganya ibisagara Oboha hamwe na Regidezo byafatiwe mu ishira hamwe Iron Steel rikora ivyuma nivyashikirijwe n'umushikiriza manza Kizigenza wa Republika kuruno wa kabiri. Amazone ya Nyakabiga na Bwiza arabangamiwe n'umucafu hamwe n'amayarara yegeranywa ariko ntakugwe mu bibanza. Basaba kwishira hamwe gishinze ukuri iryo yarara ryo bikora nkuko vyemeranijwe. Murabikurikira mukanya mw'idonido ryano makuru. Dasubiye kubaramutsa reka no makuru tuyahere mu bijanye na politike. Umunyepolitike Tasiano Sibomana amenyesha ko atangazwa n'ibiherutse gushikirizwa n'umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe umutekano ko hariho indongozi ziriko zirakorerwa iterabwoba n'abanywanyi b'umugambwe CNL bakiyoboka umushingamateka Agatongwasa. Habona ko imvugo y'uwo muvugizi yoba ifise iyindi ntumbero kuri abo banywanyi b'umugambwe CNL. Iyo mvugo bwa mbere na mbere hoho ko ivugwa n'umuntu ari muri leta canke umuvugizi w'umwe ari muri leta n'ibintu bitumvikana. Amurundi wese arashobora kwibaza ati mbe none umushikiranganje ari ajejwe umutekano wacu avuze ko umutekano we utubahirijwe uw'abanyagihugu natwe ubumerewe gute? Muri make rero ijya mvugo ntihumuriza kandi ntacemeza ko hariho ivyemezo yuko ivyavuzwe bifise ishingiro. Nivyo bica bigorana kuko umuntu aca yibaza ati mbega ibi bintu sibigamije kurondera inyenda muvano yo guhava ahubwo umutekano wabo basenere canke abayoboka mushinga amateka Agatongwasa ari bo bahava bahungabaniriza umutekano, ari bo bahava barengutswa n'ubutungane nkuko vyama. Bibaza cane abarundi benshi ko ari intumbero yo kugira barondera inyenda muvano, barondera ingene bazosigura igituma bariko barafata babasubira bafata abandi. Ivyo kandi birananegurwa na Leonce Ngendakumana yigeze kurongora inama nshingamateka wavuga ko ivyo vyerekana yuko amatora yimirije ariko arategurwa hari cuka kitari ciza mu gihugu. Mu minsi iheze umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu ko yoba yavuze ko hariho abanywanyi b'uwo mugambwe babayoboka umushinga amateka Agatongwasa bwo bagenda babaza aha n'imodokari agenderamo. Urumva ibyo byose ni nkiterabwoba kandi rero ivyo bifatanye n'aya matora yimirije. Aya matora rero murumva ko afise ingorane zitari nke, busigurira abanyagihugu, busigurira abanyamigambwe, busigurira amashirahamwe yigenga n'amenyesha makuru ingene ayo matora yama y'abanyizi y'amarere ingene ko arategurwa kugira abantu bavyunganire hakiri kare bija habona. Ivyo byose biriko biravugwa ku mugambwe CNL bija habona, hanyuma basanze ari byo bahanwe, badasanze ari byo naho batunganirizwe basubizwe agateka. Rero ivyo bintu twebwe ntibitunezera kumva ko twimirije kwitegurira amatora y'umwaka wa 2025-2027 hakaba hari imyidogo myinshi, ukumva umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yidoga, ukumva abanyamigambwe bamwe bidoga. Ivyo ntibihumuriza Uburundi n'abarundi, eka mbere ntibihumuriza n'inshuti n'abagenzi b'Uburundi. Nico gituma dusabye dushimitse ko amatora yimirije yotegurwa mu muco, agatunganywa mu muco, gutyo abazotsinda bagatsindira bose, abazotsindwa nabo bakemera bagashira intaye yashize. Mu gisata c'ubutungane umushikiriza manza Kizigenza wa Republika amenyesha ko hariho amatohoza ariko arakogwa ku bikoresho rusangi vyo mu kigo kijejwe gutunganya ibisagara Oboha no mwishira hamwe Regidezo vyafatiwe mwishira hamwe rihingura ivyuma Iron Steel. Mwitangazo ryo kuri uyu wa kabiri Leonard Manirakiza aragabisha biba bene ivyo bikoresho ko ari icaha gihanwa n'amategeko.
Amaze iminsi hibonekeza ubugizi bwa nabi n'ubusuma ku nyubakwa rusangi z'amashirahamwe ya leta nka Obuha na Regideso, aho abagizi ba nabi badahengeshanya gusambura ibitarugwa, bakiba ivyubatse, zubatse amabuye ashigikiye inkombe z'inzuzi bita gabiyo, hamwe no kwiba insinga zitwara umuyaga nkuba haute tension, hamwe n'izitwara umuyaga nkuba muke bita moyenne tension. Bariba kandi n'inkingi zishigikiye insinga zitwara uwo muyaga nkuba hamwe n'ibindi. Ku itariki y'icenda kwezi kwa gatatu umwaka wa 2024 inzego z'ubutungane zaratanguye amatohoza aho zafatiye mu ihinguriro Iron Steel bene ivyo bikoresha. Harafatiwe kandi ibigaragaza ko imodoka za leta zishaje zagurishijwe ata amategeko yisunzwe muri iryo hinguriro, bagaca bazikoramwo ivyuma mu gihe atamuntu ari kure kugurisha ivya leta atari kigobere. Muri ayo matohoza harafashwe bamwe mu bakozi b'iryo hinguriro mu ntumbero yo kumenya uko ubwo bubisha bukogwa n'abari nyuma kugira bashengezwe bose imbere y'ubutungane. Ubwo bubisha buriko bukogwa mu gihe abarundi bari ku murindi w'iterambere udasanzwe rishingiye kuri yambona kazoza aho mwaka wa 2040 Burundi azoba ari igihugu cifashe, mwaka wa 2060 kikaba ari igihugu giteye imbere. Inyifato mbi nk'iyo rero ni iyisubiza inyuma igihugu, kuko ivyo bikoresho biba nk'ayo magabiyo aho bayakuye amazi acahabomora, bigatuma uburyo leta yari yarakoresheje mu kuhubaka bugwizwa na kabiri kugira hasubire kubakwa, uruhombo rukaba rwiyongereye. Abarundi basabwe gukingira itunga rusangi kuko ryibwe ni abarundi bose baba basahuwe. Noneho ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi Mwingo ya 1969 itomora ko amatungo y'igihugu ategerezwa gusonerwa no kubahirizwa. Ubw'ivyo ushigiza amanza kizigenza Repubulika aragabisha abantu bihaye ingendo yo gusahura ubutunzi bw'igihugu no kucononera ko badahevye iyo ngendo bazohanwa bimwe vy'akarorero. Udasonera itunga rusangi ntiyosonera iry'umuntu ku giti ciwe. Amakuru twabateguriye harabandanya. Itegeko ryerekana ko imiryango yanyazwe ivyayo mu magume yo mu 72 bazobisubizwa ngo igeze mu nama nshingamateka. Nibivugwa na Leya Pascasia Nzigamasabo avugira umugwi Severe ujejwe kuri no kunywanisha abanyepolitike, bakaba basaba ko leta yofata ibintu mu minwe ikanyarutsa gusubiza mu vyabo imiryango yanyazwe n'inkuru tubaza Omer Nduwayo. Muri ico kiganiro Godefroid Hakizimana arongoye umugambwe w'inzirabugunge PSD dusabikanye ntiyemera ko intahe umugwi Severe uhabwa zoba arizo. Bivugwa ngaha byinshi nibihuha bifatiye ku bintu bitari vyo, kuko ibintu bene ibi bijanye n'icaha mu gihugu canke ku isi bigirwa nico bita la tirese parti. Oro ni vyabaye abatutsi n'abahutu baragiranya bakagiranya bakuranwa tanto ati niwe watanguye uwundi niwe watanguye, mugabo tugira turonke inyishu y'ico kibazo kugira Burundi butwagwe neza nuko abo bagize igihugu haba abahutu n'abatutsi bo kumviriza abaje bava hanze babibonye. Iciyumvira dahuriza ko na Jacques Bigirimana arongoye umugambwe FNL abona ko akwiye kumvishwa kwibivugwa na Severe kubwicanyi bwakorewe abahutu mu 72 ari ukuri. Neyo komiseri Deondi Kumana wo mu mugwi Severe aramukurungutura ati mu baduha amakuru haba harimo n'ababikoze. Izo manza baziciye nibo twatumye ko no discute pas leur place, nibo babitwemereye baracariho bari muri yo conseil de guerre, ariko bakazatsa bariho abantu kandi bo ntibabihakana. Donc il faut pas nier à leur place. Abo bita hotel president nibo bambere tuvugana twebwe. Deokrasias Nsanganiye umwami arongoye umugambwe Piebu wasaba leta gufata ibintu mu minwe isubize mu vyaba babinyazwe. Aha Leya Pascasia Nzigamasabo
avugira umugwi Sever avuga ko itegeko ryerekana uko vyokogwa riri mu nama nshingamateka. Kuri nibaza yuko muterakamo abumva twebwe baratubwiye uteza gukora kuri ico gikorwa mugabo gushika no munsi itegeko ntirirasohoka mugabo mengo rigeze mu nama nshingamateka ejo baraye batanguye ibikorwa kumbure nibaza ko rizosohoka vuba hanyuma tutangurira gukora kuri ivyo bikorwa. Iyo nama ibaye inyuma y'aheruka guhuza umugwi CVR n'abarongo ya mashengero nabo nyene basaba ko hambavu yo guharirana ivyo gusubiza mu vyaba babinyazwe mu 72 vyonyaruka. Rakoze mugenzi wacu Omer Nduwayo bimwe mu bibanza vyegeranirizwamwo iyarara vyaruzuye kandi ntikugwe andi naho imicafu iva mu mpangu ntikugwa n'amashira hamwe yavyiyemeje mu mazone ya Nyakabiga na Bwiza mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu n'abajeje intwaro basaba yuko amashira hamwe yubahiriza ivyo basezeranye. N'inkuru tubaza Mireille Kanyange. Muri quartier ya gatatu ya Bwiza twaciye ku rupangu numero 8 kwibarabara ry'icenda aho muri urwo rupangu hariyo restaurant iruhande yaho hari mifuko irundanye y'iyarara haranuka ngo heza amezi 3 imicafu idakugwa nkuko uyu mukenyezi ahaba abivuga. Imicafu imaze igihe kitari gito. Igihe kimaze ni ikiringo cy'amezi 3 kuko twebwe nk'ubu amezi 3 aheze bataraza kubitora turabura aho tubishira. Twarashoboye kubaza ati none kubera iki umuntu ajejwe gutwara iyarara ataza kudukurira iyarara. Ikibazo twari tugifise juste iyi nefu yose. Narahevye ndavuga ati none ibi bintu bimeze gute bigenda gute ko twebwe tumaze ikiringo cy'amezi 3 tutabona yuko baje gututorera iyarara bigenda gute. Bashobora kuza bakatwugariza bakagirane kuko twe tujeje gukora ibintu vya restaurant. Hafi yaho ku rupangu numero 6 naho nyene hariho restaurant yarara ryarakuwe kuri uyu wa mbere ariko ngo barihishijwe amafaranga menshi nkuko Hesu ivyerekana mu gihe bari basezeranye ibihumbi 10. Yarara baheruka kuritwara mu 12 twaguma tumuhamagara keshi aza kuritora katubwira ko atagitoro kihari. Urumva ko hari haciye amezi 3. Ejo rero niho yaca ngaha twaramutakamiye turamutakambira arazarariraba acaralitwara amasezerano dusanzwe tubafitanye baje kubitora twaca tubayibumbi 10 twadufitanye amasezerano yuko babitwara kane mu kwezi ariko byarahindutse aza rimwe mu kwezi hindi naho sanga azari nka rimwe mu mezi 2 ubure no hari haheza amezi 4 atabitora bwambere yaraje anyaka ibihumbi 60 twatawe nari mfise aragenda ntabwo yantwari aragaruka ejo niho yaza chansaba senkantimire nanje ko atavyo ndibwikorere n'umutwe ataho ndibo bitware naciye ndayo mu senkantimire carabijana ngo hari naho bari ibihumbi 10 25 canke 40 kuri ico kibazo c'isuku aho muri quartier ya gatatu Amos Nshimirimana ayirongoye avuga ko ubucafu ari bwinshi mu mpangu z'iyo quartier. Ikibazo dufise ni mu mpangu aho amazi iminsi tutabona byamidugiza gutwara ubwo bucafu nayiza kubutora ntibitwara nkuko bishemeye kabasaba yuko abo y'amashira hamwe y'abuse bose hamwe inguvu cyane kugira ubucafu bwabanuke mu mpangu abene gihugu keshi batwitura kuko hashaka kumara nk'ukwezi tutayibonye mu modoka rimwe na rimwe hagiye atubwira ko ikibazo c'igitoro. Twaciye no muri zone Nyakabiga mu bibanza bitandukanye vyegeranirijwemo ibicafu aho twovuga nko kuri sentare y'intango ya Nyakabiga hamwe no munsi ya kaminuza y'u Burundi campus Mutanga. Aha Gervain ho kubgayo arongo iyo zone ati nta modoka barabona ibikura kandi vyaregeranijwe agasaba ko imodoka zatanzwe na meri zone imwe yoronswe imodoka kugira ngo batunganye neza ikibazo c'isuku. Ikibazo dufise muri zone Nyakabiga nibaza ko ico ikibazo twabandi mu Bwiza babafise canke mu Buyenzi kuko iyo miduga ubuke bwayo biratuma tudakora neza ico gikorwa cyo gusukura igisagara. Rero aho twebwe nk'abajeje intwaro tukabona yuko mu gihe iyo miduga yogwizwa zone karonka umuduga canke zone migasanga umuduga mwico gihe hoba ukwitunganya hagati bajeje intwaro kuva ku mitumba kuduga gushika no rwego rwa zone
umuntu agashiraho ingene miduga iteza gukoreshwa. Isuku gifasha uko mu gihe urongo igisagara ca Bujumbura mu nama n'abajejwe intwaro hamwe n'abajejwe amashira hamwe ayora imicafu mu gisagara. Inama yabaye ku igenekezo rya 4 ukwezi kwa gatatu uno mwaka yatanguje isekeza ry'igisagara ca Bujumbura ciza agatanga imisi 45. Arakoze na mugenzi wacu Mireille Kanyange tubamenyeshe ko mwishira hamwe Bisiko rijejwe kwegeranya imicafu muri komine ya Mukaza bemeye kugira ico bashikirije mu makuru yacu yo hanyuma. Ni na hano amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi duciye tuyasozerera nk'abandi bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye ndabifuriza kubandanya muhimbagwa n'ibiganiro vyacu.